kabisa rero narayejewe nukuri kw'Imana ko ntakoresha umwanya azomfira mu minwe ubuzima bwonyene abayemwe kabisa situation zonyene rimwe yonyene izomwirangiritse rero iyo situation ntizomurangize bakibaza kubeshera ngo nisimbize none ubwira gute ko Sadba ari muri legende aronka vize yo kujibura yagacesorera indirimbo J'avais mbere karimba aririmba gute okay J'avais trop peur de mourir sans vous nta mu superstar nta mu legende ibyo babirengeye urabyumva ukantiya ibyo ntibibaho uronka viza ugaca uyikorera indirimbo uwo mbwira yuko Fizo ari mu legende bamuheza interview akavuga ati ngo afise indoto zo gukora indirimbo na Diamond Platnumz hari company yagombye gukorera video DJ Fernando ijya kazimane nkundege ari mabifu na KDK DJ Fernando ngoromba ngo nguvugana ngo na management kandi urafise ubwenge buko urafise management nta muri ibyo mbinga afise management bose na n'ubugwi bw'abantu bakeniye kubaho mu gisagara bw'abateka mutwe nta iri message ngo mpereza abantu bo muri gouvernement cyane abajejwe tumanako bajeje umutekano niki urabona mu gihe cy'amatora harabaho ibihuha byinshi cyo nuvuga yuko abaremvyi bose mu Rwanda abapkamingi barakirondeza bose n'abapkamingi amna superstar amna star man bote ni bapkamingi upcoming bose barakirondeza kubera gushika no munota umuremvyi wese muvugana umufashe neza ukamuyagisha ari doga yego urumva urabona byaransera jewe mfise ikibazo kimwomba gukubaza jewe igihe mama mdogo wanje arongorwa ingozi arongorwa imabaye nama ndoga ni isake bahagarika kuyizana ryari je kumbona babofre mama muhira muga batasake bazanye bon ça dépend umuco n'imico y'intara imico yacu urayizi wenda bikobaje nk'umunyeshuri by'imico yabo n'wabo ngomba ndakwishimira we warongoye mwijenda ego najewe ico gihe bari mama wanje n'umunyengozi ego we warongoye mwijenda je narongoye mwijenda none mwijenda uwo muco urahari Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. It's Kodi Mr. Braka, the first man from Into the Body and this. Kodi Mr. Braka bisanzwe nagenda baramutsa mu kiganiro cacu nkuko bisanzwe ndabifuza kurangiza umwaka neza aho muri hose mugume mugubwa fresh sana kabisa mfise umutumire musanzwe mumenyereye utamuzi nawe ni ambassadeur ngo basunduzi umukreateur umukreateur wa no umusunduzi Nsemurika kutwonera amazina kajya kantu kwasunduza asubira kazanye gusundura ni jambo risigura gushika kuri objectif ni jambo n'ikirundi kabisa gusundura ivyunguka ibindi vyinshi kabisa Idrissa nibaze yuko uri kurarangiza umwaka fresh sana fresh mwaka ndiko ndaburangiza neza kabisa abantu bizema n'ikibondo muri famille kibondo bari ibintu bitesa sana kabisa nuko tubadadize nuko nyuma duheruka gukora ikiganiro aho koresha umwanya agize icyo umuvuga ko nawe arakwishura mu gihe we yatubwiye yuko uri umugabo gito umugabo sino bibyubabuka ko hano usanga biteye ubwoba kuvuga ngo wagiye kumwitwarira muri Enapo jewe yarabivuze umugabo ngo yatangaye n'ukuntu yasanze ari umugabo w'imbwa mu Kirundi uza kumwitwarira muri Enapo jewe yakubwiye ko nagize namwitwarira yego niko yavuze n'ubu aracyabivuga yavuze ko yibaze ko ari umugore yamwitwariye ngo ashasangana umugabo jewe urisubire ko ariko byagenze yes ikasuko nuko yabivuze ariko no hamanga umugabo w'imbwa gute nyamba wararavye twarabura yakubwiye ko je tugeze tuburana nyamba wararavye ikiganiro urabisubiramo neza ubirabe none n'ikiganiro uragikoresha utazi kukiraba neza erega yavuze yuko yibaza yuko wabaye umugore wiwe yase kuguha ratio ucuza kumwitwarira asanze uri umugabo yibaza ko uri umugore fasha sanganiwe subiramo neza kintu yavuze yuko ati jewe simbizi n'umugore wanje yagiye kunyitwarira muri Enapo ko nta muhaye ratio ni muntu ki yavuze ko jewe namwitwariye yego jewe namwitwarira yes
kutavyemera nakoresha umwaje nigeze nitwarira hariko aravyemanga nuko ari wa mwitwa oya jamais de l'histoire je no mwitwarira ntihari kumva imbere ka kabisa ndamo nuko shumwana mwitora ndamurondera kwiki wenyene ubuzima bwiwe bwonyene busanze bwaramwitwariye yavuze wo kwitwarira umuntu wenyene ubuzima bwiwe bwonyene buramuhangayikishije araremerewe hari umuntu ashobora kuba ari mu bibazo urabyo kubivyo bibazo byonyene birenge n'igihano ubutungane bwo muke egaye urazi ko ari abantu bidegemvya ariko babayeho nk'abari mu gihano ubuzima bwonyene buratanga ibihano wenyene asanzwe yibiri mu gihano cy'ubuzima je no mwitorera ndamurondera kwiga hari nta jambo rigera wumva ati hariho vuga na ziba hari igihe twibaza ati nico kibazo mwebwe bisanga uwo muntu ibibazo afise kanda go example nta mujitwa Baltazar yagiye gutohozwa ko amafaranga y'igihugu mugabo bagiye mu mashine yiwe ivy'igihugu baca barabireka basanga hari rero nuko rero kuntu rero nabwo yatikoresha umwanya rero hari igihe umuntu uvuga ati Buga rero wewe bino bintu wagize si byiza. Wagenda rero kumenya ati rero wacu mutohoza neza ubingere ubuzima bwacusanga ubuzima bwonyine bwaramuhaye igihano sindamusiga atari buvemo. Muri cyo gihe abantu nkabatwibwa ati rero ubundi. Nta muntu urigera wumva ngo bamushiriye ubwo gupfa. Hamwe gacakora urundi rubanza bumucira n'ugwa. Cyangwa gasanga umuntu ubuzima bwonyine bwaramuciriye ubuzima bwonyine bwaramaze kumucira urubanza rwo guherayo. None niwize amashuri yose fresh kabisa muri 3e trimestre hari abanyeshuri trimestre ya mbere n'iya kabiri bagera swati bamaze kurangiza umwaka cyangwa umwaka wamaze kubarangiza ninga naho hoba ibitangaza gute je nzosigara ugasanga amayesheka afise muri trimestre ya mbere n'iya kabiri naho byo genda gute muri trimestre ya gatatu niyo yakurayo umva amakuru yose yaramaze kumuhoma yaramurangije rero hari abantu rusanga rero bonyene ubuzima bwonyene bwarabarangije kubyo tagihano na kimwe ubona yuko abantu rero ntamwe gusa n'ubuzima umengo babwabaruhiye ashagenda arondera umuntu yiyahurirako bamupfire mu minwe kabisa rero narayejewe nukuri kw'Imana ko ntakoresha umwanya azomfira mu minwe ubuzima bwonyene abahayemwe kabisa sitazonyene rimwe yonyene izomwirangiritse rero iyo situation ntizomurangize baca baza kubeshera ngo nisimbize nuko ariko aravuga yuko ikintu wowe umuhora ari uko donc ubona yuko murengeye nyambara ari diriro arose ngo bisaba yuko igucako ngo wewe uri muri babantu donc ubushaka ibintu byose biguceko wa muri chief gute kandi cyatama dukorana nakoresha umwana urige urumbana ubunure jewe ariko mwarabusangi nta foto rero ngo turanye nakoresha umwana ko madiri yuko ari ubunure funure urige urumbana ubunure yes cyana ko muri ko murabusangi hajya gusebari kwari kugenda kuramutsa gusa bene giye gatoya umuntu agakirige ubunure ni fresh twamba twaburiye mu Kamenge ubunure bugo bya sana ntabyo mugabo urumva wewe nta promo y'ubunure je nkora jewe ntabwo aba brand ambassador b'ingurube samita promote ingurube mimi nifanya happy gusa tout simplement nta diri nta madiri novuga yuko ngo ukoresha umwanya yapana yo ni bongo yarababeshi ariko akongera kavuga yuko ukiri muri babandi baza gutora muri bwa bukobwa hirya hino mu gihe wewe yazanye umugore kare ndetse aramwerekana hariho ikiganiro yigeze koresha akoresha umwanya kuri cyo nitwa Nick Drip Show yes yararahiye ararengwa kujya mugore wiwe atana azigera aja gutanga atizigera muko rero gashano by'ibyanje ko byabaye ku mugaragaro kwanda no musinaza gupostinga dote yanje yose kuri internet ibyanje byose byabaye ku mugaragaro byabaye izuba riva bose babibona si ibintu byabereye mu gifuri ego abimva mwana wacu so biratandukanye n'ibyo kandi baza gukompara kamwe ibyiwe n'ibyiwanje aya
nujya ko yateye inda baramugabira umuzigo je nanje ko nakoye ko nasabiwe n'umuryango uragenda gusaba nawe natwereka amapicha agiye gusaba para amapicha ngo wafashe kunda para natwereke nawe amapicha agiye gusaba hamashaze kuyaga nanje nabikore nkuko je nabikoze hamaze kuvugana nanje uravyumva jewe byaciye mu nzira zose zibicako mu yaramwibye yarakidnapse umwana w'abandi kidnapping ndakaza akajwe ingama cyafite kidnap mugabo je narakoye izuba riva ndaja muri sentare ndarahira ati ego ndavyemeye ndasinya none bari cyo kimwe n'abantu utazi iyo byabereye gabamo biza ko hari ibintu udashobora no kunguka hari ibintu udashobora no gukompara uvuga ati ni nk'abantu muhereza ama micro muri ko murababaza ibintu bitabireko hari ibintu biri incomparable ni nkuko ufata ati kuri kurashira ama statistique ya Bumamuru na Real Madrid bayatsinze oya ntibikoma oya nuciza kwikompara nawe na Bumamuru Bumamuru ari umugwi w'umupira w'amaguru umuci bitoki nawe yego nangorane bose bakina football yes kabo kamema amateka ntabaramwe oya ntibikoma urabyumva rero umva rero hari ibintu rero ego turabaho twese mugabo ntibibari bimwe kamera ego ntimuzere mu compare ibintu bidakompare kabisa ikindi avuga yuko mu mwageze ko yariye parcelle mu gihe jewe ivyo nabivuze ryari niko abivuga ngo ni uyu jewe Imana ndagaba Idris yes ariko nigeze ndabivuga erega no byose ivyo yavuze kuri wewe naganira wumvira jewe uyu nta na hamwe ivyo nigeze ndabivuga yarakwiketse yarakwiketse wike kamwe yarakushe parcelle buye mwe na Ediso wenda ndafise ikibazo kimwe Ediso arukwiwe numbaze ivyanje sivyo burya bu poster rero mukorani bwo ubwahe Ediso akora jewe uyu hari namwe nigeze vuga koresha umwanya gushe parcelle twoja muri page yawe nitwo bibona kano bizane kabisa ukaza kubona ahantu hamwe Ruden navyo bakoresha umwanya gurije parcelle jewe muce mungira nka mutipe mwe yitwande Eric Opio wende umwe Stefano ari umujitwa Stefano ebana jewe unyene ukazobona ahantu namwe nandize ivyo bintu uravyumva gusa nambi ivyo byo byaramushikiye pole twe tuko turagwara rega nawe yemeza ko ari umurangutse arangura akagurisha ivyo ari ibintu bisaha nivyo yavuze parcelle ubamo yego ivyo bintu ntubikora ku ma parcelle mwe najya tene parcelle zo kwifashisha oyazire kubabesha hari parcelle nyene ajya babayita mu kivyeti yego azogana amafilme ya Vietnam ya Vietnam je nona ndamutahani koresha umwanya jewe ndahazi kabisa aho yabakera cyangwa ntabyo nzi je koresha umwanda mweruka biwe yavuze ko parcelle yayigurishije aravyemera ko yayigurishije yarayigurishije nyine ai twese nka mu muji tugwana bwa turaba ko twogura utuntu twiberamo urazigera tuzimbye pete zyazimbye sana mon frère jewe nararavye inzu bariko bansaba 1,200,000 mucarama mon frère mucarama kera gupanga inzu urupango rwose etage bayugwa ku iraki zitatu 300,000 yes million rega a 300,000 ya kera nayo oya nakubwiye ati rero ico gerera abantu bazipangije ko avuga ati ni menshi bagwana ku buryo biyubakiriza iwabo ngaho ndi muri 2024 akigurisha parcelle kaje gupanga aya nizo nta muntu yoguye umuntu yabaguhanura uko no kuri abakuroshi kabisa kandi mu bisanzwe umuntu akora ayo madiri iba ari business ye afise n'izindi nyinshi iba ari business ye ko buri muntu wese agira umuhamagaro wiwe jewe umuhamagaro wanje ni ibintu nubona ngaho mugabo ibi binyobrije kujya muri business ndayijamo ego nuko je nk'ubu nagiye kwire tuva nsanga ubu ingomba mbe oblige kujya muri business cyane business yanjye inja ikora yindi kubera muri kino gisagara ntushobora gutungwa nakazi kamwe bisaba rero yuko nkumva nkanje mfise umuryango mfise iki mfise amasharge menshi bisaba yuko ngira utuntu twinshi mba ndeko ndakora tunyinjiriza amafaranga urabyumva rero muri ico gihe n'utufata sinocafata ngo kugira ngo yindi business ndayikore ngo cyafata ama machine yose niki utuntu twose mfise tunkoresha ibintu ndabigurisha hapana ngo ngo business no bigenda bigumana hamwe ibindi nka bicreatinga ibya mbere ndabifise urabyumva abantu bose ego sevre arabantu arangura imodoka
akayigiramwo agaca yigurisha agaca agura iyindi izo business ndazi ko zibaho mugabo uwo bari ari umuntu usanga ari umuhamagaro wiwe mugabo ufata parcelle ubamo ko aragurisha parcelle ni procedure ndende hageze kuri transfer ho n'ibindi kugira ngo titre de propriété en plus rero nkaje na parcelle hari atari na viabiliser hari mu kivyeti wari mumani ega gatunguru yiwe siga uvuze gatunguru cyo yibaza ngo na haboron ndabisa naho ramba mu gatunguru hafi ni ahandi namaze kubona sinema ya Vietnam ego handi rambo yinjira agakubita umugere umujyango gaca gatarukinda ashkorokera munsi ari muri ndagaza iyo filmu urayibona bazi ezurusora kubisa umugere azambaye amashene gutya n'inko agacatera umugabo basi nta hantu abasa n'intambara vraiment wararavye nk'izo na hantu vraiment unaravye vraiment wafoto yavuga ati ai fast kweli ni muri mu bahambi cyane naramutaha nayo nkagira n'ubwoba mugabo hari iwe wapfa bakugirira hari iwe amushikana iwe cyegiye gupanga mwene inzu tukavuga Jana navugana na mwene inzu. Urazi stress za mwene inzu gapeti. Je ngo ndafise mwene inzu yanteye yasiye jana natwe kumufungisha. Je namaze gupfungisha mwene inzu. Hari umugabo nigeze gupangira kumutanga ndani uburofa namutaye mugasho. Je mugabo ubu nta bene inzu ngipfungisha vraiment. Oya nabiretse. Warabiretse. Mugabo ndabitahura ubuzima ari gusanga afise akazu kamwe ari karapanga ariko yizeye kubugari gacha ngomba gufata nabi. Mugabo je undengeye akarimbi n'uruko Imana ndaguturiza kabisa ndagushira hasi kabisa hasi ereganye n'inzi cyo mufana no kumuha amahera jewe ndaguha amafaranga rero nzani ibintu by'uburofa yes ndabwiye ati tuza urabyumva kuko amafaranga arangora kuroha yego niyo mpamvu rero ndikondera aba stress zanye n'inzu ufise umutima mutoye ugaca wumva yuko ugurisha parcelle ni mubambe ni nk'umuntu azambwira ngo ngurisha kajya kamburugi niki wanje none bomba ngahe hoba ayo mahera bomba noronka amahera kugura yindi samwe uzubona nanje tanguye gutondera bisi hariho izindi system usanga abaniga bicaye mu muryango guki ahita nimve none abapolisi jewe abapolisi kwaza bampagarika ngo nagize mauvais charge magati none bagana nabo bari mu muryango ngo umwanya umuharaza gutibuka bo vipo ntibababona shago ngane ni je niyo mpamvu je muri Mr Police ndabatera amarefi yatari yego ndabatera amarefi none wewe nyumviriza sigura ingene bisi yapakiruzuza harimo n'abantu bari kubarenena ashobora kugira moindre geste agatibukira mu kaburimba gapfa ukabona baramuretse ararengana izo bisi nazo urabona cyane usanga uzubuza muri abandi badodera Mariza yaje buri giyo mbonye bisi kujyamana umutima wa muje simu gatone n'abantu vipi kandi akarengana ari umupolisi yego mwe babona jewe gacamagarika nanze nganye mama nivitiye life amazi yuzuye inyantebe y'inyuma urumva ngo ntivyemewe ngo bakasha ibi ntivyemewe hama bigana navyo nivyo vyemewe azogufunga we kubera iki ntavyo urabona none birabaho mukweke mwamugira ubwoba ivyo ntavyo urabona akarengana bisi nubu ni mwibura nubu oya buraje gitone ni ryo ricari ucuje inyuma y'amategeko nambari 30+ ni 30+ nyene ya kamera mucurenza ko abantu bagende bafite nyoranye bagize ibiki abize kandi kabisa buraje gitoro ni yanenda na migu je mbuze modoka ngena ndogodogo makayongi ako none je gitoro kibuze singenda gufinyurana gutya pana ndogo mba nashitse ico nkora gusa ubwa mbere kira Sapporo istarahagarikwa na cyangwa Sapporo kamwe nabanje ati Sapporo imwe mvuye hajya gushya kuri Kotebu kabaga fresh kostora kandi fye no mukamenge ubu naho cyane kubitira amazi maji ne kwashubite nubuye kutere mu gutwi ndogo isagara naho gutaha mu gihahe cyangwa hariya mu ruziba hariya kuri Livingstone uragerayo kabisa tubandanirize mu joro rikeye ndavuga iyi Roventura habaye igitiramo cari gikomeye cyane cha Dramati kumbura ashobora kuba warashitseyo cyangwa ntushike nashitseyo bwa mwambeshe wari wibereye nari mvise abashitsi benshi muhira demerwa kwibaruka mu mana bashitsi mwakira abashitsi nacubiziko impamvu ngomba ngo bititse oya nacubiziko ivy'igitiro abashitsi buvuga mani umushitsi azega mani ugasanga ukoresha 100 ku munsi ga bro nutafanyanye
ngira umushitsi umuhako vyazanye ibyazanye bya paro uheruka kubona gari umushitsi azagemura nuvuye ruguru mon frère uheruka ryari bagemura mu mufuko uheruka ryari rega nawe baza kugupongeza oya bwira umunsi uheruka kera oya ubu nibiki kera mvuze ati ndavuye Bujumbura nduze kwa nyokuru ruguru nabanza kwanza nkagenda kwanza mu isoko nkatora imiceri amaspaghetti ibiki isombe ariko usanga ibirungo by'isombe ndavyibuka ama aubergine ari bintu usanga ari atabiriyo komeze twatuga rero ni sake ndibuka mama mdogo wanje arongoye mabaye nduze nategeza kugenda ntwaye sake y'umukwe byari bishashe bwaho no munsi ba beau-frère baraza muri atane sake bazanye bariza bakugabe oya mumbarize bobo gato mumere kwanza mikro bobo ariko ngoma ndamubaza bobo no munyeci bitoke bobo yeah bobo yes jewe mfise ikibazo kingomba gukubaza jewe igihe mama mdogo wanje arongorwa ingozi arongorwa imabaye nama ndoga ni isake bahagarika kuyizana ryari je kumbona ba beau-frère mama muhira mugaba batasake bazanye bon ça dépend umuco n'imico y'intara imico yacu urayizi wenda bikobaje nk'umunyeshuri by'imico yabo n'ibwabo ngomba ndakwishimira we warongoye mwijenda ego najewe ico gihe bari mama wanje n'umunyengozi ego we warongoye mwijenda je narongoye mwijenda none mwijenda uwo muco urahari igihe ngende isake kuri dot isake barayiza nyiri gutya nagasenda baboye kuri predot isake yari hari kuri dot isake yari hari simbiri fovo katemwe mwabinfluenceje kubikora ivyo twarabinfluenceje ko ntasho bari bafise mugabo rero ikintu gica kibandanya rero isake ihagarikwa kuza mu rugo ryari iwacu imbo muri region imbo ego uko umukobwa agiye iwabo ego atashe atahana isake uko fame umukobwa irungitse umuntu kuja kuraba umwana wa canke se abana babo bagenda batwaye isake okay rero aha ni muri region imbo merci muri Kirimiro siko bimeze merci papa nakana ronde abantu bibabona madame bakirudya ku nyumba atasake sababu ahubwo icari kuba kibi umviriza woyo nkiyo par exemple uba nko mwijenda madame wakaba umubo yego aje abibo baje kukuraba ntibazana iyo sake mani bo bacumuye none ko je nakubwiye ibi kubera nibuka yuko mama mdogo nubu novuga ati ngiye kumuraba imabaye wowe uri umubo jewe ntegereza kugenda ntwaye iki umviriza ho gato ndagwe kintu reka bobo gaje nakoye nzi yuko nzokwamanisa pole sana niko tv ko ari umunyeci bitoke yazanye isake zibiri none yazizanye ko yakuri umukwe wiwe oya urumva yaraje wewe urumva yaraje kunyibarutsa voilà numubo urumva isa izi numubo none gashaho niko n'umunyeci bitoke sawa none abi wawe n'umugore baremuye kuza mu rugo iwanje atasake kandi bazi yuko uwo muco iwacu uriyo isa reka ndakubaza ikibazo simbi wowe wakwirukana umugore kubera ko ukumbuye kujya isake sinamwirukana mvuze mugabo baje muhera kamera mugabo hari ababo benshi babarofa babikora akumbuye isake acanwe ku mugore wawe nta nakimwe mutekereye cyangwa usanga amahaye nk'uturo tubiri tw'umuceri gendura mukanye muhira umare yo weekend kugira weekend iheze acazazanye isake none bavyo bikora oya navyo voilà mugabo ari wabo baza muhira umviriza jewe ndumubo babwirizwa kuzanira isake katwibandanyirize nako abavumwa aramaze barikomeje twarikomeje kabisa mushaka amasake mwayaburana abura gute noneho numva ko wayibuze ko watanguye isake nagomba maze gusa ko kantu gisaka mbari ko yarumbwiye yuko byo kwa dramatiko no banaragiyeyo ari muri waferi y'amasake ariko gwitiramo cyagenze fresh sana bo sindatsora amakuru yacu ndagira mugabo ko bwenda ko sitiramo cyarabaye ko cyagenze kose kiba cyabaye gihomba cunguka igitiramo nushobora kumenya ko cyangwa cyane ko cungutse mon frère nyeneco
mwene neco utazi impamvu umuntu aba yateguye igiteramo ntuzajajinge igiteramo ngo cya flopins ndaje dramatini twahwenda mubwira ati nta kuntu agenda gusaba sponsor muri live ibyo baba bakeneye amasije y'amasponsor sije usanga ari madiri yaba bari nyuma y'ivyo utavuzuka buri muntu wese afise ikinategura afise target ikintu wowe sigura impamvu amashirame nka Zabrarodi ishobora kuza ikagusigira inzu kaguha intebe aguha amafrigo tu vois iza Huawei bakaza bagasiga impome bagira iki na limitere yarabikoze kaguha imitaka bagira iki niyo mpamvu tubona uzaba amashirahamwe yose akora ivyo bafise izindi deals abarimwe hari izindi nyungu utabona visibility bro ni kintu kinini cyane gose rero ari abantu bategura ibintu ukabona ngo niye rofetwe media iba yavuze nzanga ukabimbaza aho ari ibindi bintu wewe wacha yipambanira udashobora gutaho niyo mpamvu rero burya entertainment uzorabe amafaranga entertainment sayo masho cyane kabisa nuko none PDD numvise ko yafunzwe none no baracari mu nda ubu ntari mugaye numva yuko afise izindi diri zari nyuma y'umuziki yakora naho rero usanga rero hari umuziki ni uko entertainment nuko ni ukene gutahura ibyo entertainment niyo mpamvu uzobona nka muri nimbyo ukabona none muri nimbyo kwagira modoka izimvye nk'amafaranga yakura aho uzokayerewe kari umurimbyi amatagase amafisi igitoro nta ntuzomubwira ati bana bro nafise akajanse ka Emilio ashaka guhereza ati bana ntari bi bro kubana ne uyu akora iki aho uskayerewe urabyo baka bro no bro entertainment iri mu yandi mabanga no gusarabisha amaso tu kinyerere ugiye kuvyivanga amwe ufise agatwe gato urahasigara mon frère kabisa namuza humva nkoja mango hari muri mu bambe gutu wagiye kwivanga mu bintu bigusumba kime muziki rero bisaba kime kabisa nuko ubu biragwiriye cyane tubona abaririmbyi aribo bitegurira amashow bwite yabo mu gihe abahora bategura ibiteramo ndavuga mu myaka nk'ibiri irenganye donc batarugara imbibi hari abandi bantu bategura ibiteramo eske nabaririmbyi baba babonye yuko babana atavyo bagitegura kugira babahamagare bahitamo kwitegura ibitegura mu vyabo mbega bijya bintu byo birafise ikintu vyungura ku muziki birafise ibyo vyungura yewe ibitaramo genre atari nk'ibi biteramo byandi madiri byundi muntu bafite yandi ma vision tunayigeze gusigura mente fois ibiteramo byahora biba tipe bakaza bafite izindi ntumbero ego urabyo mugabo igiteramo giteguwe kumva zo kurondera ivyunguka kirafise ingene gikorwa hari amaze kubitegura ba Simplice cyane ngaha no uje Simplice yambwiye ko ari karategura agomba ategura igiteramo vuba bajya bakora ibiteramo bafise intumbero zo kurondera ivyunguka ba DJ Paul bategura igiteramo arondera ivyunguka pana byo kuvuga ngo nkora igiteramo kugira ngo madiri yandi yanje agende uko urumva abo n'imici ibiri itandukanye mugabo umuntu akora igiteramo ahubwo abakora ibitaramo barondera ivyunguka nibo bakwiye kuba benshi nibo bamubona benshi bakora barondera ivyunguka ni bagiye bagenda mu mabare ivyunguka direct byo mu guteramo ni bagiye umva yagiye mu Twenzi yagiye Gera Plaza na Karabasasa afite igiteramo muri Gera Plaza uno bagiye gumbura Plaza yagiye kwa Mupfumu mu Kanyosha hazema ariko drama bajana muri Success Bobo bazi igiteramo kwa Mupfumu mu Kanyosha Karabasasa yahoze igiteramo naje no mu Mutwenzi kwa no mu Mutwenzi uraye kwanze yo brand rwanda kwa Mupfumu mu Kanyosha kuri Motown urahatse Motown okay tubandanye abo barimvye ariko baritegura ibiteramo bwite be ivyo vya biteramo vya bindi tuvuga vy'ivyunguka bimwe ba DJ Paul bategura donc barakora ibiteramo bikomeye kabisa bavuga ati igiteramo niko muga harahize imyaka tutariko turabibona ubu muririmbye asigaye acitegura Visha aragitegura Bifes agitegurira he mu Mutwenzi Bifes agitegurira he mu Mutwenzi drama drama societe baga drama ni PCK n'abandi
ntaga ni mu bambe n'ayandi madiri utomesa niyo mpamvu bavuga ati na sponsor nazo dukeneye reka twikorera ibyacu avuga ko sponsor atazakeneye ari yubatse umwana uzora mico nakoze kuri African nabibonye mu twarabona Dramati namubwiye ati ntuko kwegera nk'ino company bakaguha sponsor kwambia yego tuzoze mwabwarukira ngaho nakubwiye ati none izo company ikorera bigenda gute nothing ni nka urazi ko ari umusani hari company yagombye gukorera video DJ Fernando ijya kazimane nkundege ari mabifu na KDK DJ Fernando ngoromva ngo nguvugana ngo na management kandi urafise ubwenge bukora afise management na muri ibyo mbinga afise management bose na n'ubugwi bw'abantu bakeniye kubaho mu gisagara bw'abateka mutwe nta management n'abakurikirana ibikorwa urumva barafise utugwi tw'abateka mutwe nizo niko n'utugwi tw'abateka mutwe si management nta management ni yari ngeka nta muri nimwe bose management bose n'abateka mutwe abantu baba bakeneye kuraba yuko bashaka kuronka udufaranga two kuri inzu two biriki bariho mugabo umvise nka entreprise ifise chiffre d'affaires nk'imiliyari amajana 2 bo barakurondera ati nshaka dukorane kuri no projet hamuga tumubwira ngo bwana manager gavuzanga n'umuntu uraziko n'abaremye yavize bafise abamana abo bita ba manager bagitingira hashiyo kubavyeyi babo wewe ntashobora no kwimanaginga wenyene hama wowe yenda buntu nashobora no kwimanaginga ushobore kwimenya wowe ngene ushobora kujya mu mateme d'histoire hama wowe ugacufata ugacugenda gutora umuntu ugira ingene umuntu agera imiliyaridi zirenga amajana 2 ico we mwoyaga wewe ndashobora d'abord wowe ugeze imbere yo utangura ibyifuzo nta muntu usanga ama projet menshi ntaba bebana urumva ngo je umusane wanje bigaduye kuri podium ni miliyoni 10 achombwiye ati okay ma concept note si iyo 10 ukabura ingene bidetaye so wewe rero ngo ni 10 millions sur base de quoi jigi umugore agenda kuvyara baramaye facture iyo facture iri detaye n'urushinge rwakoze n'uwamukoze kuzuru baramwandi bagushiye muri facture umuganga yamuteye intoke waragenze baravyanditse bro none situshe urazi umugore wawe umuntu ukora muri mubambe amagacha kubwira ati agwa facture ariho watanze ivyunguka uraje kumukora muri mubambe gamanuka birihira bro rero n'umubosi amubwiye ati aka kazi nzogakorera imiliyoni 10 kugira nzoze kuri podium ni miliyoni 3 benshi niyo basaba izo 3 millions zidetaye kugira umubosi abone yuko ataruhombo ruri placement kwambara jewe ndakubwiye ati akano kazi nzogakorera 20 millions umenye yuko nzokudetayira kuva ku cyambere gushika ku cyanyuma kandi hakigushikiriza uravyo niyo mpamvu rero kenshi ababosi ntibaze bagomba kunyikwegera ngo ndabadanire ngo amanoti je ndakubwiye ati banamuze imereza miliyoni 2 ngadukora akazi basi ukambwira rero by'amanoti umenye ko 2 zivamwo 20 eba ndabikudetayira neza tenge jo ngenze kabisa uba wakoze kugira hari umuntu avuga ati bana butu vane ko kuno kupo mugabo ukene by'amanoti cyangwa plan end ejo ari umusani yambwiye ngo akene ngo tubonane kunugu iyo twivuganira ku isima akavuga ati bana akazimereza 2 millions cyari guhera ngaho usanga kwera uvuze ati twicarane kwa miliyoni detail kwe nanje detail bashiki France ndakizi kwe igifaransa cyo kwandika cyo kurondera amafaranga cyo kugwiza umwimbo cyo muri kazoza ni igifaransa cyo kugwiza umwimbo byo kare twarize pete je nize make yo ntabwo utatona kabisa tubandanye dushaka ikintu shaka twangirizeko ushaka umpe ikintu aya ma media yacu amaze kuri kubijanye n'umuziki cyane ko kenshi nivyo dukorerako
aya ma media kubera ndamaze kubona hari abadaha agaciro by the way ugasanga abo birabashije urekana nabo babwo je mani umve mbe ku radio batantumira Hebu kuri radio batumira abantu radio bavugira ibiki bazumvira radio hari ibiki ibiganiro byavyuka kare kanguka no gutasha byabi no gutasha n'amatangazo yo kubika ni vyinshi yenda kwereke urabona abo mukomeze cyane rero mandabareze code urabona muri no periode kandi ifo yuko ababijejwe ba finance aya ma media ni iri message ngo mampereza abantu bo muri gouvernement cyane abajejwe tumanako bajejwe umutekano niki urabona mu gihe cy'amatora harabaho ibihuha byinshi turabizi za 93 ubumwe bwabeho za 2000 harabaho ibihuha byinshi sana aho byari binarenze urumva kiyagero na tubonye ni imodoka y'igisoda twacha twiruka avuga ati bana ngaha harabavye na ntruwa so nona tra 2005 nta bihuha byinshi kubera igihugu cyari kiri muri transition igihugu cyari keneye impinduka hari akenewe yuko turonka indongozi zivuye iwacu twitoreye twenyene mu 2010 harabaye ibihuha byinshi 2015 byo murazi ngene byagenze 2020 jewe n'abanje twarabyifatiye mu minwe izi mbuga turazikoresha neza kubera ibi bihuha byose aho bica uwiba hari amakano menshi ya communication je mona ndaba nk'ababingo baraho kuri Twitter abantu bafise ngena bariko barandika hari umuntu ashobora kwandika histoire ikandikwa uko wayiyumviri ngaho kwera bafise influence agaca impose abantu bayakiruko kandi avuga ati niyo yo hari umupetera aho akora kuri yaga yamakuru tu video nigeze kumubwira ati muri no nkuru watanze harimo ububeshi bwinshi reka aravuga kuri Lori Rumengo aravuga no kuri Tour du Centre kasanga bavuze yuko Tour du Centre yatwaye Pama Award muri 2010 kandi Pama Award yatwaye muri 2008 iyo nkuru uyitanze uko jero turashobora gupinga yego Pama Award yaga ati ni kinyamakuru cemewe gikorera mu mategeko yego sivyo kisa ba journaliste bora ba journaliste umpeteye kana ndiko ndamubaza yambwiye ngo na ba journaliste babimuhaye yongahita ba journaliste rero bakubeshe abagwaye makuru ce ne sont pas des journalistes ce sont des communicateurs ko mu communicateur ni waguhereza inkuru uko wewe ashaka yuko iyo nkuru igenda cyenda kugira ati bobo yasohotse kandi ari ndani ari ngaha mu communicateur atebana genda mubwire ko atari hondi bayimuvugizi biwe radio chargé de la communication uyu rero afise uguhereza amakuru uko wewe akeneye ko ayo makuru agenda mugabo mu journaliste ategeza kwanza gutonza impamvu yamubwiye ati none kubera iki nabivuga ko ari ngaha abona yuko iyo nkuru ifise icyo babangamiye yafuma yireka ntavyemetse ntabihakara n'inkuru ntayivuga navuga ati ni Bobo cyayinumira uravyumva amaze kuraba ati none ko Bobo avuga ko adakeneye kuvuga yuko ni ngaha ninavuga nako Bobo ari ndani nta bintu bizaguhungabana hamwe naho nogenda kuvuga yuko adahari naho nta bizaguhungabana ko makuru dufise avuga yuko Bobo ari ko abazi bazirisize ko Bobo ari hari ikintu garere ibintu nkuru ndayivye umujahiste w'umwuga abanza kwanza kuraba ico kintu kizakubi uno munsi rero habaho muri no periode turimo kandi ndakubwiye niko bimeze niko biri kubiraba n'ibintu ndakubwiye n'ibyo bintu mpamvu nabwiye ati yuko mwebwe mufise aha muvugira mu entertaining abantu bisa ko mukreya andi ma contenu menshi kuko nk'abo bantu baba bafise iyo ntumbero bubone bahagarika aya ko barazishobora ko ararondera yego barafise gufata kahise bakakandika uko bakakwempa ko barafise influence mugabo rero mwebwe akazi kanyu inye muzibira bituma iyo audience mwe mufise vyaba bitabashikiye gute kunyene tu rero nk'ubu kutambaze bya politiki urazi
uragenda nko kuri Twitter nk'ubu bari kurambaza urazi bari kurambaza kurambaza iby'abantu banditse ngo ibitabo ngo by'abishe ndadaye n'abayisiguye ngo niyo makuru uri kurambaza ngaho ku marezo sose mugabo ibyo ntango bunini bifise babiyagira hiyo yego uko nanerewe ndakumva bobo ibitabo nturavyo cyane banditse ngo ibitabo akacaza abandi bakisigura ngo twebwe ibumariza nene uko urabyo mugabo ngamwogo twagatu mukabihagarika je bicaye badebanga bose baca baza kwikoncentra kuri ivyo bamaze kwikoncentra kuri ivyo ne handi rero abantu bose baca bakenera kumenya ibintu bitabaraba ivyo byabishe ndadaye n'abagize iki bimenya sawa po mugabo sivyo bisha bigupreocupa kuko niba bikugaburira ngara abandi bantu baca bafata akabitransforma babimvaga bro cyabigira nko kumengo nawe birakuraba ugaca ugomba kumwanka bobo ugomba kunyanga la division agacaba rero icyo bita division abantu bagatangura kwankana ucana amatora ya 2020 twara tudengana gutya umuntu ari mu ndi mugambwe yabuze déplacement ukamupakira ukamutana maka ivyo urumva niyo mpamvu barigeze ubindura muri 2020 oya bro akuna twarapakirana twabuze imodoka tumanutse bana bro ingo kwasanga imodoka irimwe abantu mu migambwe yose none muri campagne ni wabona abantu buno mugambwe baginga vote fresh alles urabimwe ntabyo guturana amajambo nabyo ugira iki fresh bakama turi muri Etats-Unis pum après life goes on macha naendelea ukore nibwo Burundi rero twebwe hamwe na twebwe gucya twe dukorera zino mbuga tumaze kubitahura ibyo tumaze kubitahura ibyo shatumye ati yawo kimenaho ha force nga ego ndabyumvaga bro naho ucona rero akora ama content nakaza kuresha umwanya agafata nambaga agafata na mariske n'ama parcelle akagurisha nambari byagize kugira gusa content zigumeho gise savye n'ibyo meni igihugu akeneye kubera umunyene gihugu yivira ngagwangayika byamugoye akaronka amafaranga yarushe yagera muhira gacira birakoresha umwanya binayisha kwagiye kuraba byabanda daye nabandi cyo mu ruhishe cyagomba kwibuka ibintu byinshi cyagomba kwibuka abantu yabuze niki atanga ukuntu umenga ko yatanga gugunja isura ivyo rero by'abantu nacabo uko banagongana si tunasonga mbe urabyumva rero iyi ntuzenga aya mamedia amwe mufise niyo moteur ko ni buhinga bushasha ntibiri gusubira inyuma ngo urumva ngo ubungu tuzaturumviriza radio urabyumva eka radio tuzumviriza mugabo ni radio zitagira zino mbuga siko zirakomereka bisaba rero tujyane n'ibihe hama duce tuguma twihereza na vision y'igihugu tuberi compatible na vision y'igihugu rero tugiramo 2040 pays émergent pays développé et c'est possible mugabo byose bikunda mu gihe buri muntu wese yimenye mu vyiwe ivyanje n'ivyahe ukazova mu vyawe ngo ugiye mu vyanje apuna feri amashano iki na feri menye ivyawe hamumenye tininge n'ivyawe bidefanda bavyo mugabo umuntu abantu bafise gahunda yo kudesinforma abantu abo tubakansi asoringe bro nuko nivyo je mbona muri zino mbuga akazi aco zimaze harimo yazobwira imbuga nigeze kubibwira umuchef arayigera diplomate mufunga muri 2019 ati urabona muramufunze yakore kijya hiti ubi yakoriri we garama TV tutoshaka kumenya kubera turapambana ntanakenewe barizane uko kuri Twitter ho ni problem jewe ni Twitter baranyanga goza abantu banyanga bigeze kuvuga ngo umugore wanje ni yagenda kubyara ngo dusaba mucumura mu isoki banane muzabo muhoye kirasha kwari mushiki wanyu ndabwa ati ego umuntu muko murabwivuga gasiyo mi ni mushika yakubishiramwe inzigo cyaruzike kare abantu batwankamo ego igiti kirakurira mu babaji niko igiti kirakurira mu babaji kandi tuzobaho
kabisa kwa nguvu za Mungu ego kwa nguvu za Mungu twibandanize turangiza n'ikiganiro cacu hari urutonde akeza nete ya postinze kwa bastare ibashira kuma navuga bagize classement baragira aba superstar baragira aba underground baragira aba donc ibintu vyabo urutonde abantu benshi batakiriye cyane bivanye n'ukuntu gwakoze fata Loriro bakamushira mu no haro benshi nta mu buzima upcoming bambashyize mu ba popular artist man kumushira hamwe n'aba wisi designer iyo ni aho tu mu bisanzwe bya rutonde nabo kirazira kugira intonde nka zike kandi ikigira kabiri bajya ba Dramati ba Fernando n'abantu nyene tubabibereye ngaho tumwana n'umwanya banazima kana bibagira ko babaye ego bibaho harabaye ugasigara mu mugani harabaye Dramati harabaye Fernando impamvu bamana ubwoba cyangwa wakoze ijya nuze ijya classement baho umuntu ijya classement iri amateur cyane kuko najya ama level yose cyo nuvuga yuko abarembyi bose mu Rwanda abapkamingi barakirondeza bose n'abapkamingi amna superstar amna star man bote ni bapkamingi bose barakirondeza kubera gushika no munota umurembyi wese muvugana umufashe neza ukamuyagisha ari doga yego urumva urabona byaransera leta nidufashe ibiri mu bindi bihugu maze kuba umustar hari ibintu byinshi leta bigukeneye ko nuwifashe ni utanga amakori menshi none ngaho ubwa yuko muri abaririmbyi bose nibatanga amakori ni bangahe bose baracaboboteza bose babo nta numwe afise na projet avuga ati ngo ndiko ndubaka inzu hajya akwe mu muziki umuntu yavuga ati reka mbere akarorera abandi hamwe mu bindi bihugu rero majorité rero bivuga ati baracirondeza kubera umuziki wabo nurabahereza ibihwanye n'amazina bafise umunsi umuziki wabahaye ibihwanye n'ivy'amazina none ubwira gute ko Sadba ari muri legende aronka vize yo kujibura yagacesorera indirimbo J'avais Berkarim baririmba gute okay. J'avais trop peur de mourir sans vous nta mu superstar nta mu legende ibyo babirengeye urabyumva ukantiya ibyo nibibaho uronka visa ugacha uyikorera indirimbo uwo mbwira yuko Fizo ari mu legende bamuheza interview akavuga ati ngo afise indoto zo gukora indirimbo na Diamond Platnumz umu legende sivyo hari abantu akarunda kavuze bo kwibaza ngo ndarenza karimbi yego niveau ya Fizo ahantu yoba ageze Diamond Platnumz niyo kwifuza gukorana na Fizo bivanye n'icari n'ingingo yofata mugubona umuririmbyi nka Big Farious aja muri media yo muri Tanzania akavuga ati jewe icoma ati ndavise indoto ati kandi rero umva nukwisuza estima turishira hasi cyane kandi niyo mpamvu namanda babwira yuko abaririmbyi bacu niwe bonyene ino game yacu bayica umwanya ubugeze wo kutishura n'ikibazo ntajya Fizo avuze ati Fizo na Diamond Fizo ari kure cyane ya Diamond vraiment hamwe gusa Diamond n'umuririmbyi yitawe gada kwe difference ya Fizo na Diamond n'umuririmbyi yitahuye amenya yuko brand yiwe ari byunguka ego ishayirondera amafaranga Diamond na hit yigeze arondera yaronse hit yo hit imuhereza access ku note duki hamwe yo mahera cyafata risk yose cyashira muri business yafashe risk ari producer d'abord image yiwe achayifatanya na business hari aba boss ivyo navyo ndazi aba boss benshi babayeho bigeze guproposa Fizo business biranka baraproposa business biranka hari aba propose bagirira ama radio bagirira ibiki banakatara Sadba kugenda nk'Iburaya nko muri nka 2016 uko 17 mwa baje mu byifuzo ni pate $20 mpata basanga hariho access d'abord ungenda wari kugenda kwanza n'ibindi badaye babyo rero umu legende
n'umuntu yamaze kwitahura azi ahagaze atari umanuke impamvu nakubwiye yuko namba Fizo no munsi afise indoto zo gukorana na Diamond ko yavuze biri hari byo kurabe kuri East African TV biriko nayo no munsi bisigura yuko bose n'abandagground barakirondeza hari gero twihenda umuntu wibaza ati uyu Fizo yarashitse jewe nifuza ko ivyo Fizo yifuza sumurejande rero yarabikoze nene rero ko bamushize kandi naho rero ncyenda kubwira yuko game yacu defo hari ibintu tunye tutaratahura niyo ndabwiye ko abarimvyi bose n'abandagground bose underground babandi underground razi yabari musi yivu abari karata ni underground umba yego turafise ikizere yuko yani mutonura ni imbuto no umba hejuru hari amasizi bro badugunye imbuto mu kuzimu hame izokora ni baracanyaranira hariya mu kuzimu niyo baranyanirana bado kabisa twibadanirize mu bindi bihugu turabona abaririmbyi basohora indirimbo nk'iz'umugambwe kanaka bakarimbira umuntu kanaka donc muga mu Burundi tiga tuyibona mbega ntibyo bituma ari byo gituma leta babona ko itaba sponsorize cyangwa ngo bafashe ibicange biri leta bagomba kujya kure leta s'umugambwe leta ni leta umugambwe umugambwe ni shirahamwe riharanira inyungu za politiki ego hakabaho n'amashirahamwe adahana inyungu za politiki ariko leta itwara bavuye mu mugambo sa leta itwara oya rero kumvisha bita inyungu rero ni hamwe bari batitahura iyo umuntu wese akubona yuko ndashobora gukoresha image yawe wirangire ku nyungu zanje ni simple urabyo dufate nkino life sivyo si company ego bashaka kuvuga ati satubi branding ino life ugatukoresha image yawe muhugira publicité life mama ibyunguka ngibi si aba life bakeneye visibility kugira bagere ku nyungu zabo z'amafaranga nabadandaza urabyo tuje tujya rero kuri ku mugambo uravuga uti je nkeneye abanywanyi wose atubi urafise abantu urafise aba followers kunuko urafise abafana dukeneye amajwi yavuye wawe kuri Instagram urafise plus de 300,000 abonnés abo 300,000 bari mu Burundi ni banga aba lecteurs bari mu ni banga ese washaka kuba convaincre twaronka amajwi 300 nabo basi muri 300,000 washaka kuba convaincre ukaronka twaronka amajwi n'ibihumbi ibihumbi ijana amara urashaka kuronka umushinga amateka mon frère urabyo cenga je ngunda afise kugenda gusomesha nk'umunyamugambwe nkamwereka abantu 130,000 fils basa 30,000 ndabafise man bose ngabakomveka kuguhereza amajwi numva yuko ibintu bimeze fresh jewe audience yanje igera kuri 4 millions ukwezi urabyo n'abantu miliyoni zinega bro ano 4 millions mzi ati mu Barundi harimo basi ni miliyoni zibiri shoye ukomveka mu miliyoni umwe wo numva yuko ngaho ibintu bya ufise n'abadepite nkabanga nk'abatanga ntebe nyinshi kabisa ntebe nyinshi uronse ikintu rero gica kizaro ni cyane ni wowe gutahura ati jewe umuntu andondereye mu nyungu zi kandi ugira contrat déterminé jewe nta contrat déterminé negera sin hari abatipe bigeze kugomba kuma contrat déterminé bavuga ati no ikibaho jewe contrat yanje ni déterminé si c'est un mois ni un mois ndagukorera ibyo ngusaba byose après c'est comme ça rero n'umurimbyiro natahura tumugambo kurondeye nakazi kujya life yo kurondera kujya hano kurondera neza pre musique ntibazikoze ko bategeze ntibambara n'imipira ya pre musique nuko igasaba ntebe barabakozi babrarudi ingorane yacu nuko umenye umurimbyi agomba gukora diri y'umugambwe acagomba kuba umunyamugambwe oya umurimbyi ategeza kuba ari netre umari muri business uri netre mugabo bakurondeye uradiringa kandi kontra kuya nyine bazabagira amafoto bakatuma ko nabamesha amakuru ati nasinye kontra kabikora kuya nyine tego kabisa turangiza igano cacu kumbura ofisi jambo rimwe cyangwa abiri uranihuta kugira uribwira badukurikiranye cyo twirenganira adukurikirane abandi bafsupportinga ibica ku kam turiko turavuga ni histoire tuba turiko turasiga ni jambo rifasha turiko turashikiriza yes kandi wibuke yuko isi biri ku isi byose byarimwe ni jambo ego nibaze banegisha jambo umuntu abakishije ngo aha ni twapfa ndazi ko muzokatagura twinshi byinshi nagenda avuga ibonona abazovuga ati simbizi atwononye aramuvuga ati simbizi yaratabaye aratugize cyatumye twimenya byose biva mu ijambo rero baze bahereza importance y'amajambo dushikiriza nga kuri zino mbuga bonke bana dushikira
yes ego banadushikira menye ko turi abantu twaye nk'abandi ntituri bihume ego kunyene hama ndoifu kabisa katushimire cyane ndagushimira rwose kabisa yari Kodi Mr Black na Simbizi wa Semavumba turabakunda cyane ciao ciao